vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV nane n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aragarukako cane kuri iri genekerezo rya ndwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 dore ingingo nkuru aya makuru yacu agiye kwibandako. Muri ano makuru turaza kubabwira ko mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko hari abategetsi bazibira ibitoro kugira ngo bize nga mu gihugu c'u Burundi bagamije kumaramaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwiwe, turaza kukubwira yuko hari umushinga amateka yafatanywe ibitoro vyinshi cane, amabido ashika ku 198 vyo mu bwoko bwa essence. Muri ano makuru turaza kubabwira uwo mushinga amateka ninde yoba yatinyutse gufata umushinga amateka yariko yinjiza ibitoro vya magendo. Turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane kuri uwo mushinga amateka, tubabwire n'iterabwoba rikomeye cane ririko rirakorerwa umukomiseri yitwa Placide Irakoze yatinyutse guhagarika ndetse ananyaga ivyo bitoro uwo mushinga amateka. Turaza kubabwira ibiriko biravugwa cane aho ubwoba ari bwinshi nyine mubwo uwo mushinga amateka ariko aratera uyu mupolisi yamuhagaritse. Nano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa kuri iyo nkuru. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ku nkuru y'umubabaro iriko iravugwa cane mu ntara ya Butanyerera, aho umupolisi agendanira imbonerakure yaraye yihaye inkumbi mu kwica umunyagihugu. Turaza kubabwira uyu mupolisi ninde, yiciye iki uyu munyagihugu. Muri ano makuru turaza kubigaruka ko vyose navyo twabiguteguriye, n'ibindi twakubwiye mfunyapfunyo turagenda turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe waza ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri Mboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Tudatevye reka aya makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru y'umubabaro nk'uko narimbejeje kubikubwira iriko iravugwa mu ntara ya Butanyerera. Urupfu rubabaje, umupolisi agendanira imbonerakure yaraye yishe umunyagihugu amurashe. Abanyagihugu banse kumuhamba basaba ubutungane. Bigenda gute ngo imbonerakure itegeke umupolisi kurasa umunyagihugu? Iryo bara ryabaye ejo hahise hari ku igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 aho bimba ubutare ku mutumba Munege komine Kabarore ya kera ubu yahindutse komine Kayanza intara ya Butanyerera. Uwo munyagihugu yaraye yitavye Imana yitwa Ndayizeye Domitiane, umusore w'imyaka 22 yaba kuri uwo mutumba wa Munege. Nayo umupolisi yakoze iryo bara yitwa Bimenyimana Abasi, asanzwe agendanira imbonerakure Abeli ayishakiye isigaye icungera aho bimba ubutare aho ikabarore. Tubanze tumenyeshe canke twibutse ko iyo mbonerakure Abeli ayishakiye yahoze arongoye imbonerakure mu ntara ya kera ya Kirundo. Imbonerakure yavuzwe cane mu mabi yo guhohotera no kwica abanyagihugu cane cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ubu iyo mbonerakure isigaye ikora n'ibihangange vyimba ubutare ikabarore arivyo Hategekimana Reveriye batazira Amosteri na Uwiragiye François batazira Mayondori muri sosiyete Komebu. Twabutsa yuko ivyo bihangange vyaciye vyiyegereza iyo mbonerakure bimugira uwujejwe umutekano aho bimba ubwo butare. Baramuhaye imodoka double cabine n'abapolisi bamucungera ubuzima. Tubandanye n'urupfu rw'uyu munyagihugu aho nyine ku igendekerezo rya 5 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 umunyagihugu yari mu bandi bariko barimba ubutare ahitwa Munakavuvu
hagati y'uwo mutumba wa Munege na Kavuvu k'igihe c'isaha 5 zo mu gatondo, niho uwo munyagihugu bagenzi we bamubwira ko yonyaruka kugara amazi yari abateye aho bariko bakorera. Hejuru y'aho bariko barakorera hari amazi baba bateguye gukoresha, ariko muri ako kanya yari yisheshe ari menshi. Niho rero wa musore Ndayizeye Domitien yaca anyaragasa yiruka kugara ayo mazi. Ubwo nyine Yambonerakure Abeli aho ishakiye yaciye ibwira uwo mupolisi amugendanira kurasa Domitien ngo kuko yoba yivye ubutare agiye kubunyegeza. Umupolisi Bimenyimana Abasi yaciye arasa amasoro Domitien mu mutima, aca agirwa ko yitaba Imana ubwo nyine. Abanyagihugu bagenzi b'uwo muhisi barashavuye cane, barahagarika n'ivyo vyo kwimba ubutare. Barashatse guhagarika uwo mupolisi, ariko Abeli yababwiye ko babandanije baca babarasa bose. Ariko abanyagihugu babandanije kugaragaza agashavu mu kuvuga ko bidatahuritse ukuntu mugenzi wabo yari kuraswa, kuko naho yoba yari kuba afise ubwo butare nta tegeko ryo kumwambura ubuzima rihari, hejuru y'uko yari muri ico kibanza bimbamwo ubutare atari yasohotse hanze. Abanyagihugu bararahiye bararengwa ko badahamba iyo nzirakarengane. Ivyo bihangange vyimba ubwo butare vyaragerageje guca hirya no hino ku bategetsi kugira uwo munyagihugu ahambwe, ariko abo banyagihugu bavyamiriye kure. Mu ncamake bagira bati ntitwemera guhamba uwacu hatabonetse ukuri n'ubutungane, kuko biboneka ko bamwishe babiteguye. Yari agiye kugara amazi kugira agabanye umurindi, ntiyigeze asohoka aho twariko turakorera. Boca basigura gute ko bari guca bamurasa? Ntibari kumwegera bakibonera ko ubutare abufise mu vy'ukuri? Gushika ubu ikiziga c'uwo muhisi kiri mu buruhukiro bw'ivuriro riri muri zone Kabarore. Abanyagihugu babandanya gusaba ubutungane bongera biyamiriza ingendo y'iyo Mbonerakure Abeli ayishakiye, kuko atari irya mbere akoze ibara nk'iryo. Twibutse yuko Abeli ayishakiye nyine yamye ari Imbonerakure ifite kunyuruza abanyagihugu, ndetse bamwe ikanabica mu gihe yari akuriye Imbonerakure, aho nyine ayo mabi nk'ayo atari ubwa mbere ayavuzwe ko. Abanyagihugu bakavuga yuko ubutungane butabonetse bizagaragara yuko leta ya CNDD-FDD ikomeje ya ngendo yayo yo kubandanya kwica abarundi atacamira. Tuve kuri iyo nkuru y'umubabaro tugaruke kuri ya nkuru iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru y'umushingamateka yafatanywe igitoro ca magendo, aho nyine uyu mushingamateka ariko arakurikiza ko iterabwoba rikomeye cane ku mupolisi yamuhagaritse. Buhumuza, umushingamateka yafatanywe ibitoro vyinshi vya magendo, biraherera hehe? Indakorwa ko mu mugambwe CNDD-FDD yafatanywe ibitoro vya magendo, yongera itera ubwoba intwazangabo yabimufatanye. Mbega azohanwa canke bizoherera aho nyine? Ico nico kibazo abanyagihugu bibaza inyuma yo kubona uwo mushingamateka afatanywe ibitoro vyinshi yacuruza kuri magendo. Uwo nta wundi ni umushingamateka Shabani Nimubona, asanzwe ari we atwara Imbonerakure ku rwego rw'intara ya Buhumuza. Ivyo bitoro vyafatwe bingana n'amabido 198 vyo mu bwoko bwa essence. None ivyo bitoro vyafashwe gute? Ryari?
Tubanze tubamenyeshe ko ivyo bitoro vyafatiwe ku rugo rwa Shabani Nimubona ku mutumba Cumba, zone Cumba, komine Muyinga, intara ya Buhumuza. Hari hirya y'ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026. Kuri uwo munsi niho twovuga ko habaye ikintu catangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba kitari kimenyerewe, kuko haje abapolisi benshi barongowe na komiseri kominari Muyinga Liyetona Koloneli Irakoze Placide. Bagishika baje nk'abafise amakuru yose, eka baje biteguye ko bazanye n'imodoka nini y'igipolisi. Bashikiye hafi y'urwo rugo rwa Shabani Nimubona, hama baca binjira mu nzu iri hafi y'aho Shabani aba, inzu yabikwamwo ivyo bitoro. Shabani yari yahagize stoke nk'uko vyemezwa n'amasoko yacu aho kuri uwo mutumba, aho abapolisi baciye bahasanga amabido 198 yose yuzuye ibitoro vyo mu bwoko bwa essence, bisigura ko ivyo bitoro vyangana n'amaritiro 3,960. Ibitoro vyose baciye babipakira iyo modoka baca barabitwara. Amasoko yacu rero yemeza ko Shabani yaramaze imyaka myinshi yibereye muri urwo rudandazwa, ariko inyamiramabi zaratinya cane gushika aho hantu. Abanyagihugu bafata uwo mukomiseri ko kominari Muyinga nk'icihebe, baragira bati komiseri Placide ararinda bidasanzwe, nukuri ntituzi aho yakuye inguvu zo gushika kwa Shabani akinjira ahabikwa ivyo bitoro agaca agirwa ko abitwara. Igisigaye kumenya nuko bizohava bikunda ko Shabani ahanwa, mu gihe n'ufatanywe iritiro imwe aca ahanwa. Iterabwoba rya Shabani Nimubona kuri komiseri Placide. Nyuma yaho ivyo bitoro bifatiwe bigaca bipakirwa imodoka, uwo mushingamateka akaba n'umukuru w'imbonerakure ntiyihanganye, yaciye atangura gutelefona komiseri Irakoze Placide amutegeka ko yobigarukana. Uwo nawe yamwishuye ko ico kibazo yamaze kugishikana hejuru, aca amubwira ko yobariza kubamukurira kuko bitaba bigikunze. Aho Shabani yoba yishuye komiseri ko atamusubije ivyo bitoro azoraba umugabo uwo ari we aho imuyinga, ariko amasoko yacu yemeza ko komiseri Placide yagumye yihagaze ko. Gushika ubu rero abanyagihugu bari mu kwibaza nimba iyo mbonerakure y'umushingamateka y'indakorwa ko imaze no kuvugwa mu bwicanyi butari buke ishobora guhanwa canke bizohava birangira aho nyine, kuko isanzwe ivuga rikijana aho imuyinga, eka no mu mugambwe CNDD FDD. Ivyo babivuga bafatiye ku kuntu hamaze igihe hahigwa buhongo ivyo bitoro vya magendo, ubifatanywe agahabwa ibihano bikomeye, harimwo kuvyakwa, gucibwa idahabu no gupfungwa. None ivyo vya Shabani Nimubona bizoherera hehe? Tugaruke kuri komiseri yatinyutse Shabani Nimubona nk'uko nari nabikubwiye mu ntango. Ubundi uyu mukomiseri ninde? Inguvu zo kwifatira mu gahanga Shabani Nimubona w'igihangange akaba ari n'umushingamateka yazikuye hehe? Komiseri Placide Irakoze, umutegetsi umwe rudende amaze kubahuka Shabani Nimubona. Imyaka iraheze umuntu yitwa Shabani Nimubona avugwa mu mabi atagira uko angana, ariko atarwego na rumwe rushobora kumubaza ivyo avugwamwo. Nta buramatari avuga imbere ya Shabani, nta procureur avuga imbere ya Shabani, komiseri regional ntaco avuga imbere ya Shabani, komiseri provincial ntaco avuga imbere yiwe. Abatwara iperereza mu ntara bo basa n'abahora bategekwa na Shabani.
komiseri w'igipolisi muri komine Muyinga Lieutenant Colonel Placide Irakoze niwe kuwa 3 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 yubahutse gusaka kwa Shabani Nimubona akura amabido 196 ya essence agira ko arayajana mu gipolisi. Niwe mutegetsi yahamagawe na Shabani Nimubona kuri telefone amutegeka kumusubiza ivyo yari ahejeje gufata, yamara yantwazangabo itihagararako birangira atewe ubwoba ko azoraba umugabo uwo ari we. Uyu mukomiseri ntawe nzi, ibindi yoba amaze gukora ntavyo nzi, sinzi ko yakoze kwa Shabani byoba ari itegeko yahawe rivuye hejuru nuko ari ingingo yiwe, sinzi ko ari ibihe vyoba biriko birahinduka kuri Shabani abo amaze imyaka akorera bakaba bamuhaze. Ico bikoze ikintu Lieutenant Colonel Placide Irakoze yakoze kirahambaye, turamuteye intege. Ivy'iyi nkuru turaza kubigaruka ko ibindi bishasha kuko Shabani Nimubona ariko araca ku biti no ku mabuye, ariko turaza kureba nyine aho vyoba biza kurangirira. Nitumenya bishasha turaza kubabwira. Nga duciye dusozera amakuru twari twabateguriye, kandi turaza no kubabwira ibindi bishasha biriko biravugwa cane. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.